Narimvuze ngo Imana iguhindure mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwambika umwambaro mushasha mu izina. Mwanzanira ibase y'amazi hano. Turi ku musozi w'amahigwe. Turi ku musozi wo guhindurirwako. Ku musozi w'amahigwe. Washinduka ukundi. Petero na Yohana bamubonye nk'umuntu yambaye umubiri mushasha, ariko wari umubiri wiwe. Sema haleluya. Yari yarahoranye ari mu ijuru. Uragomba guhabwa icyo waremewe. Uragomba kugirwa icyo waremewe. Yewe wa munyamugisha we, akira umugisha wawe wari waratwawe. Pepa shakatalados. Yewe wa munyamasezerano we, amasezerano yawe barayapfutse. Urakoze mwemu yera, urakoze mwemu yera kumishurira. Sema amina, sema haleluya. Sema amina. Ndayishuriwe ijambo kweli. Tuvuge amina cyane. Tuvuge haleluya. Bega umugoroba mwiza. Bega umugoroba mwiza. Dusome 26 Itanguriro ku 19. Haravuga ngo bukeye abantu ba Isaka bimba muri icyo kibande, babona mwiriba ry'amazi adudubiza. Abungere b'Igerari batonganira ayo mazi, n'abungere ba Isaka bataye amazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko baritatiye. Bongera kwimbira irindi riba, naryo baritonganira, aca ryita Sitina. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati none woraho adushize ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Umviriza ahantu araduga. Avayo araduga aja i Berisheba. Uhoraho amwiyerekera y'iryo joro, aramubwira ati ndi Imana ya so Abrahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha, ngwiza urubyaro rwawe, kandi umusabyi kubw'umusabyi wanje Abrahamu yubaka igicaniro, yambaza izina ry'Uhoraho, ashinga y'amahema yiwe, naho nyine abantu ba Isaka bahimbiriba. Amen. Maze Abimeleki ava i Gerari Ajiyari ari kumwe na Auzati umumenyekana wiwe, na Fikori umugabisha w'ingabo ziwe. Isaka arababaza ati niki kibazanye yondi kandi munyanka, mwanyirukanye iwanyu? Baramwishura bati twabonye rwose yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Twabonye ko Imana iri kumwe nawe. Umvize icyo bamubwiye. Tutihinge tuje gushiraho indahiro hagati yacu nawe, dusezerane isezerano nawe, kugira ngo nawe ntuzutugirire nabi kuko natwe tutakuriye n'urwara. Nta gwara bamuri. Nta gwara bamuri. Amariba yiwe nibayatwaye, ariko babonye ibyo bakoze byose byabananiye, baravuga ngo reka tugende kwiyunga nawe. Bamaze kubona yaguciwe, bamaze kubona Imana yamugwije, baravuga ngo reka tugende kwiyunga nawe, kuko Imana yamushize ahiyaguye.
bishoboka ko amariba yawe ya mbere yari yarasirijwe, amariba ya mbere yari yarononekaye, amariba ya mbere yari yarapfuye, ariko ora Imana umva ingene ivushe. Rehoboti ntibazoshobora kuyigutwara, ni Rehoboti yawe mu izina rya Yesu Kristo. Sema haleluya. Rehoboti ni yawe. Nzane n'amavuta. Nzane amavuta ari muri biro. Yesu ashimwe. Uyu munsi utegerezwa gusubizwa Rehoboti yawe. Batonganiye amariba yawe, batonganiye indimiro zawe, batonganiye umugisha wawe, umwe barawugutwara uraheba, ariko hari ibyo udashobora guheba, utegerezwa kurekipera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Utegerezwa kurekipera ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Utegerezwa gusubizwa. Iryo riba ryoryo ntibaritonganira, kuko yabarushije imbaraga, yabarushije inkomezi. Abansi bawutegerezwa kubarusha imbaraga. Ndavuga ngo abansi bawutegerezwa kubarusha inkomezi. Tuvuge amina, tuvuge haleluya. Utegerezwa kubarusha imbaraga. Bwana sifiwe sana. Iyo haba hari ikidengeri twari kwibira mu mazi, ariko turi bukoze mu ibirenge gusa twirenganire. Mu isi y'imwe turakora ikimenyetso cya gihanuzi, ucishe ibirenge mwayo mazi, usigeyo ya myanda, usigeyo ya micafu, usigeyo bwa burozi, usigeyo bwa bupfumu, usigeyo bya bindi na bya bindi wakorewe. Sinzi niba turi buhere ku mazi, sinzi niba turi buhere kuri ya myambaro. Byose komana akanaje duhere ku mazi. Bwana sifiwe sana. Kugira ngo bitabe makajagari, turahera ku murongo gutya, hazi intebe, hazi yindi, hazi intebe, hazi yindi, makatugere hari inyuma, kuko ari ukuntu bihora bibamwo umusunikano, bikabamo akavuyo. Bwana sifiwe. Bibiri iravuga ngo Elisa abwira Eliya ngo genda. No, Elisa abwira Namani ati genda wibire mu mazi, wibire muri Yorodani ibetangabo indwi. Nitwobikora inshuro indwi, nitwova hano ngo ushiremo ibirenge inshuro indwi, kuba mwongera usubizamo. Wowe urakozamo rimwe mu kwizera, ukozemo ikirenge cyawe, hasigaremo bwa bupfumu na bwa burozi bwose bari barakoze ku buzima bwawe muri aya mazi. Yesu ashimwe. Si rimwe si kabiri tubikora, tumaze kubikora kenshi. Ikimana ibigaruye nta mpamvu itubuza kubikora. Hari igitoro bidutwara se? Ijambo nituyisoma tukamatwara isumu tukarisoma kandi. Nimba ugwaye uraza gukira. Nimba waraboshwa amaguru uraza kubohoka. Nimba ugwaye imitsi uraza kubohoka. Nimba ugwaye amagufa araza gukira. Tuvuge amina. Nimba ugwaye no munda haraza gukira. Kama aya mazi araza gushinduka umuriro, akatagura ibiziriko. Tuvuge haleluya. Imana ikiza gukora. Kadusenga Imana. Duhejeje iki gikorwa caduja ku mwambaro nawe.
byanka byemera urabohoka tu. Urabohoka. Uyu munsi haraza kugaragara intahe hano. Hari abantu mu isi imwe mu basa n'abagendera ku nkoni. Urakira mu izina rya Yesu Kristo. Urasiga iyo myaka, uraza gusiga iyo myaka, uraza gusiga iyo mikoshi muri cyo kidendezi. Iyi Bethsaida hagomba hazikuruka amazi avuye mu ijuru. Nukuri kuhoraho. Kadusenge Imana. Uhoraho Mana yacu, Data wa twese, Mana ikomeye, turasengera ano mazi, turasengera ano mazi, turayahumanuye mu izina rya Yesu Kristo. Turayashinduye abe mu muti, abe mu muriro, amanuke mu muriro, amanuke mu bushobozi. Ingwara zose zisigare hano, ibyo bakoze byose bisigare hano mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze turaguhamagaye, turasenze turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwawe bukora igikorwa, abarozwe mu buryo bumwe no mu bundi ubarogore, ubagirire neza mu izina rya Yesu, amen. Kandi abatangirire tabamwe baza ngo nashizeyo uburozi. Egage Satani abesha abantu. Muhagara. Turihumanuye mu izina rya Yesu. Turihumanuye mu izina rya Yesu. Bakozi b'Imana ngo ubandanye usenga, usenga Imana, usenga Imana, uhumanurwe mu izina rya Yesu, uhumanurwe mu izina rya Yesu, uhumanurwe mu izina rya Yesu, uhumanurwe